mwese bakunzi bacu, ikaze mwaya makuru ategekanya ikirere cyo kuri uyu wa gatatu ni kugenekerezo rya 24 Nyakanga umwaka wa 2025. Mu gatondo hitezwe yuko hose mu gihugu cacu ko hazokwaka yizuba ririmo n'ibicu bike bike. Ahazoba hakanye gusumba handi azoba ari Gitega, ayipimo vyaho vy'ubushuhe bizoba bigera kuri dogere Celsius 15. Eka no ku muhingamo hazobandanya haka izuba ririmo n'ibicu bike bike mu gihugu cose. Ahazoba hashushe gusumba handi ni mu Cibitoke, ibipimo vy'ubushuhe vyaho bizoba bigera kuri dogere Celsius 33. Ejo mu gatondo hitezwe yuko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12 ziburamwo iminota 9 rirenga igihe cy'isaha 12 ziburamwo iminota 2 z'umugoroba. Nuko rero ni hana makuru ategekanya ikirere cyo kuri uyu wa gatatu agarukiye. Mwakoze mwese kuyakurikira naho ubutaha.